nicyo gituma ndikunda ncamubona ntaranayiraba utu tuntu nyene utu tuntu ufise umugabo nanjye nicyo gituma nkayibona udafise umugabo ntushobora kutugura ivyumviro birahindutse ngo buryame ashaka kumwereka ko shaka kuberekana kurya c'est toi pièce bose batwambarira ishati oye aka n'akabodi ko munsi uri muri chambre urumva utangura kwambara ambara gafata amabere ambara no gafata amabere ambara ndinaye utangura kwambara hamugashaka ishati hamukaca wambara akantu ko munsi welcome baby afite umugabo niyo mpamvu batabaheba niyo mpamvu atari umusi babasingo ibirato by'ama original ibirato bimeze neza amakompre tuba dufise amakompre amwe muri kompre imaze imisi iri kwira bica bigacika umuntu atarambara ino kompre vraiment niyo bahungu niyo bakobwa niyo abahungu umuhungu utu dushapon turi bien umuntu arashobora kwikingira izuba murabona ukunge naberewe merci sim gusa imvura yaguye izuba ryahise ntacyo akanya ni hari ibintu twambara nabwiye mu kwambara urashaka kwambarira style hariho kwambarira style kwambarira umunsi no kwambarira ibihe kwambarira n'urubanza kanaka urashobora ati uyu munsi shaka kwambarira style sinitayeho kuzuba rihari sinitayeho ibiki n'ibikavuga ati shaka iyi style igenze kuyisohora ukunyene meze umva ntuba witayeho kuzuba canke kumvura uwo munsi uca wambara uko wiyumviye Kanyana ni byiza muri Jeje Fashion turana birakwiye ibintu bizotuma uheba filme kandi ari ivyo abantu benshi bagukurikirana ko bari bagukunze kubera filme ko turabona nakazi keshi mu misiri imbere kazo bari keshi cyane nigashaka kuzotuma uheba filme noneho gasigara uri mu street canke byandaza ibintu byo kwambara ibyambagwa filme gacushira ku ruhande turabona mukije bakunzi ba Bujaje tuva muri hose mwiriwe mwaramuse mugurwa mwiza igitondo cyiza ijoro ryiza ivana horereye ni Bujaje TV mu mwanya turi mu kiganiro Bujaje Today Business aho turi muri Centre Ville kuri no hitagute kuri Bagdas tugira dukora ikiganiro nkuko nabi basezeraniye nabwiye ko tugatse turakora ibiganiro n'abakinyi b'amareresi batandukanye tubereka ivyo bakora tubereka ubutunzi bwabo ivyashara imigambi yabo ivyo bahingura muno mwanya rero turi muri Gallery Lights aho tugira tubereke umukinyi umwe washu mu vyo akora bimwe harimo kudandaza nkuko ndabibabwiye ni umwe mu bakinyi b'amareresi yashoboye kugurura fashion ngaha muri Gallery Lights niyo tugira tuganire tubereke ivyo akora tubereke ivyashara vyiwe vyo dandaza kumbura abanwanya mukurikirana bashaka bakeneye bimwe mu vyo akora nkuko twabwiye ko muri Bujaje tugiye kuza tubabereka ivyo abakinyi b'amareresi bakora canke bahingura canke badandaza byose birashoboka tukaba turi nababwiye ko turi kuri Bagdas canke kuri Front Water Hotel canke kuri Burundi Palace cyangwa kuri Fast Internet Cafe ahantu hari gito cyabona uravye muri station kibona Mogas station Mogas hama twagire kugira tubereke Gallery Lights muri Gallery Lights tubereke niho dushaka kuronka umukinyi w'amareresi ariko adandaza mubandanye munkurikira twinjiye muri Gallery Lights aho tugiye kubereka umwe mu bantu bacu tubereka ivyo akora ivyo dandaza ivyo ashaka akora nk'abakiriya canke abakunzi biwe mumenya akora iki abikorera he gushaka no kuba abakiriya byose birashoboka ko babwiye ko muri Bujaje Today Business tugatse turabereka ibikorwa bimwe canke uko ibintu bimwe bikorwa canke abantu bamwe uko bakora ibikorwa byabo
bandanya muhurikirana. Aha turi muri galeri Mugisha Lights. Aha twagiye, aha turi muri B3 A14 A13 turashitse n'aha kuri A12. Aha nyine kuri A12 niho tubwira dukorere. ndameze boni jaja kanyana tuko mubona turi muri Galerie Light A12 twabajaniye umuzigo tubanyarukize kugira ngo muze murabona ibintu bitagase, ibintu bisa neza by'amavuta. turaza twagira tunyarutsa umushaka kubibona neza azokwizire ejo mu gatondo turiko turapangurira umuzigo muzosha musanga ari ibintu by'amasuruwari by'amakepe, ibintu bitagase amakepe atamenyire zazindi nyene mudasanzwe muzi. Bana Imana njyewe hamwe ndavuga ndazimburira nonaro ariko reka tuze turabereka gatoyi kugira ngo bigende neza, kugira ngo muze murabona ko ari ibintu bimeze ibintu by'inyobere. Wow, ikanzu ya costume ugiye kwa mabuka yo mashallah alhamdulillah, ugiye kwa mabuka mwebonye handi ifise na ceinture, amapantaro babandi nyene mukunda kwambara bya bindi. Iyi pantaro uri kurashiramo kigodoro irakora. iyi pantaro uri kurashiramo kigodoro uyambara yonyene ibintu bikaca bigenda neza. Bikusa da size zose mwamusha. Iyi imbeho barabonye ikoti y'imbeho gacha nambara nibisaba imbeho turambarira style naho bari kuzuba urambara ugafungurura amabuto rumva nibisaba ngo habe hari ntuzeye habe hari imbeho gusa. Hari ibintu twita kwambarira style, biharamutse wiyumvira kwambarira style uwo munsi nuko hanze kuba hashushe nubwo hanze kuba bakanye kugira ngo rero washe Deko ndabasha poko bijaye uya nyuma byo mugikinduka ariko ntacyo twaje ko turabereka ariko bashaka kwambara amaza. Okay? Ariko benda yiguma mibiramenye. Hari n'abandi babashaka kwerekana byabi. Imodel tigeze wa n'ibimana. Tibutsa ko turi muri Galerie Light A12. Ni compre na deshire ku maguru turesha ko ku maboko. Foto zose muraza kuzibona kuri page Jaja Fashion, Amande Style, Burundi Fashion kuri Instagram. Bose muraza kudisanga ko mugira ubwoba akabe yirero ni kakandi ngene kakaba. N'abana ntibibagire kubajana abana tubafite ibirato by'abana, ibirato by'abakuze, abamama, abapapa mwese muza kubafasha. Hari abantu bakunda kuvuga ngo je ndabyibushe simbirwa n'impunzi bacurayiwe. Kompleza kishua. Za kisasa iyi rero ntibisaba ngo urabyibushe cyangwa uronze. Niyi je no kwigwira bamuntu. None mundangane namwe nawo mungaya ngo ndonze. Oya. Ifisakani ko hejuru nyene kali sex. Abantu b'Imana. Kanisa numva shaka ukamona kibera mbona ari gatoya numva afise hamwe kukaraba akatikiti ikola yo nasanga atari wari konje iyi kola waragize imana ukabunga neza kujyage bimeze ibintu bya jaune ariko ndabitwereka ariko bireka ndabireka zakora za originale zakora zisa neza wambariye ku ishati ndende sema turi muri zakora za deband murazibona turabanyarukiriza kugira ngo igisarurete
ntabwo yagusha ndababwiye ntabwo yagusha ndababwiye kwambara style naho usha uguma wambaye mugafise ngume umva kubereye abantu muri mwantumye imipira twabwiye ko twayibuze ariko yagarutse irahari ubu rero izi ni kure nazicahanze wabonye ni sasha ni original simuzi gusa ni sasha ni original aka gahuzu bakabona kanaho utorota uragatwara muri bari ndiko ndabigisha ingeso mbi tubera kindaza abantu bose bashaka kubona yawe uko nawe wifuza ntabwo tuba tufuza kuyibona over ikanzu nyene babantu nyene dusenga hariya ni sarubeti iyi nawe twari ari wose wogenda sa musi kandi ikaba ari ibintu byose kandi nziga birakugora byose kandi nyimara rubanza inyobere oya iyi ni ya costume je iyi munsi kasinga sentire gusa yaje araje pantalo original dushize mu mazi urabyibonera ko itava irangi hano yindi wahora wambara y'irangi Kanje kwa mabuko. Nani shagama mfini opirukan Aya. badada n'ujya. ati mukazara n'ubonyende bakunze kurene ibintu hira bagiye kazuve cyo ndamukundira cameraman ababizi no kumaguru oyo izi ni komple ntibisaba ngo ni umumama canke ngo umukobwa bose barabyambara sizazi zerekana ibyo oya ufise umwana mutoya kandi bashaka kuzokwiga nitwishimisha tukagira turabereka Again, how did I come into this and I know? Tubibutse ko turi muri Gallery Night Aduze. Impundu zizimbutse, impundu nziza, amarivage ameze neza kandi asa neza. Bantu mufise, nabandi yinyi. Birahindutse ndabivuyemo ndabivuyemo impundu ziratanga amahoro bantu impundu ziratanga amahoro iyi mpundu iratanga amahoro itanga amahoro ni impundu zitanga amahoro turagishizemo na karere
pantaro originale. Za pantaro z'abana zitaboneka zidapfa kubonekana hose. Za pantaro z'abana z'amadeshire y'inyobere udapfa gusanga ahantu hariho hose. Umuntu afise amahasa ndamubikiye zino mpunzu. Umuntu yavyaye duhasa azoze. Tuvugane ku bikabeye tuno duhuzu. Umuntu yavyaye amahasa niho dushaka muri tuno duhuzu. Tumubikira gushika n'imisi ni kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatatu gushika kwa mbere, kwa gatandatu. Gushika kwa mbere tudusha tudusohora tusubikiye umuntu yavyaye amahasa. Tunasa amahasa adoze ngaha muri Galerie Light aduze adusha dusanga. Ndadukuraho ndatumubikira ahantu quelque part. Iyi muzi ko umuntu afise isuku. Mugurira sheri wawe iyi muzi kugira umenye ko afise isuku cyangwa adafise isuku. Simosibye. Iyi muzi uyiguriye sheri wawe. Nchimenya ko afise isuku cyangwa adafise isuku. Ugira umupima, kana kumupimisha isuku. Bana kumupimisha ibintu. Ari umukobwa atagira isuku. Mupimire white. Muguririye gusa muguriye kugira ubimenye ko ari fisi. Umukobwa atagira isuku. Eh! Ha? Ubajura kirani. Zakora ziri kurana Amakorera yebeye. ni nyinshi amakuru byo kwambara ugasanga abantu. Kandi n'ama original. Iryo shati karirimba. Ishati. Nabwi ishati Chemise. itanga amahoro. Itanga amahoro niyo mpamvu. Kongera kubitsa ko turi muri Galerie Light aduze. Narakimye muzobura. Nanakimye muzobura. Nanakimye muzobura. Iyo yaraheze. Yo iyi ariko atari inkuru y'izi mpuzu z'amadeshire. Rega tubibone. Undi umunsi dufise undi mwanya wo kuyaga nimuze muri tinya undi umunsi turose umwanya wo kuyaga namwe. Mama washavuga ko wakenye usigaye wambara izahe. Oya reka. Ubu imyaka umaze mu gisagara. Wa ico mubwira ati urabona iyi mpunzi ari yari nyoberesha gana kakamengo kumengo kari mu kintu cya original. Nico gituma ndiko nda Ncamubona ntaranayiraba utuntu nyene utuntu. Ufise umugabo. Ufise umugabo. Nanje nico gituma nkayibona udafise umugabo ntushobora kutugura. Wow. Wow. Ivyumviro birahindutse. Ivyumviro birahindutse. Ngo buryame. Ashaka kumwereka ko shaka kuberekana kurya. C'est trois pièces. Wow. Bose batwambarira ishati. Oye aka nakabodi ko musuri muri chambre. Urumva utangura kwambara aka ambara gafata amabere. Ambara no. Gafata amabere. Nayo kwisha. ambara Ndinaye. Utangura kwambara aka hamugashaka ishati hamukacha wambara akantu ko munsi. Welcome baby. Afite umugabo. Niyo mpamvu. Batabaheba. Niyo mpamvu. Atari musi baba singo. Batigera babirukana. Niyo mpamvu. Nuko baba bambariye hehe. Izindi muzungizi hano abantu b'Imana. Comprensiza. Basi hari igihe musanga Jesse ndamuzi niba nini ya kuri jewe ahubwo ndaraba gusa yayambare amasaseri para kuma mutabone kuri ngaho amasaseri para nacho idodo cyo mudoza kuzibona hano gafurere gasa neza umwana wawe w'umukobwa atanguriye kuberwa kiri muto kugira ngo nakura azobandanya ariko arabera umwana wawe w'umukobwa nanje nza kumana arabyaye umukobwa iyi pantaro sinatwisinga Umuhungu nawe. Babahungu namaze kubabwira abavyaye abahasanze.
nawe umuhungu kandi umuntu abwaye umutima yasanga nikora ntimugire ubwoba nikora nahise umwana w'umuhungu agakora kuri wewe naho gusoma jewe cyangwa ungana na jewe uramba cyangwa uri musi ya jewe uramba hey naka kantu mucyangwa kabona umuntu w'umusore ibintu bizimbutse ahantu ugira ukugenda waga ni baro ni magaze original baro mufise baro tutazikwerekeje n'ubusi turiko twerekana n'ubusi turiko twerekana amamagaze amabaro tuyabereka baro Museveni yaradiciye ngo niza bapfuye niza bazungu bapfuye gaturungi ati umuntu apfuye baca baturungikiye yimenya iberetse z'abazungu bazanye baro zimwe kuzanye impuzu z'abazungu bapfuye bakunzi ba Buja Today TV namaze kubabwira ahantu naringiye turi muri Gallery Lights muri A12 muri A12 muri A12 nababwiye umuntu ufike kuraba n'uyu nkuko mwejeje kubibona dusanze ariko abadandaza bavyitwa ati numuzigo dusanze ariko ara checking umuzigo akazigo dusanze ariko araraba umuzigo twatombe dusanze afise ibintu bishasha nkuko mwejeje kubibona ibintu yarazanye ubunyene avuye Dar es Salaam none siyo mukuru umuzigo anyo dukura gusa harageraho dushikayo turitomera bakunze ba Buja Today TV reka ndabaramutse none yo namahoro nzeko nababwiye ko tugiye dutangura ikiganiro cyitwa Buja Today Business tukazokurikana business zikorerwa ngaha mu gisagara cya Bujumbura canke mu Burundi bwose byose birashoboka uno munsi rero dutanguranye n'umukinyi Kanyana canke Jaja canke Tuyisenge Jacqueline nivyo Algo tukatuga tuganire tubwire ivyasharakora akazakora nkuko mwamaze kubibona ngo twasanze ariko uri mu biki nkuko dusanze ariko arabomora ivyasharazanye tuganire mumenye vy'ukuri abakunzi biwakorera he bigenda gute twobekwa gute tworonki dandaza gute Kanyana tutaraje ntituzakuganira cyane vya filme tuzakuganira ivyerekeye ibi bikorwa tubasanzemo sivyo ni navyo byiza muri no mwanya duza mike ni navyo byiza muri no mwanya ubu turi muri Jaja Fashion ni iki Jaja Fashion ni fashion ni ahantu tudandarize na basi no mugambi wo muri Jaja Fashion tudandarize impuzu fashion ibintu by'amafashion ibyo kwambara ibintu by'ibirato hano tubidandarize no muri Jaja Fashion muradandaza gusa n'abantu mwambika turadandaza muri uno mwanya ariko dufite projet yo kuzo kwambika abantu muri kazoza apana ubunye nituraronka umutaye wo kwambika umuntu ngo hamagenda mu rubanza kanaka canke mu bintu kanaka amagarukana oya ubu dufise ya mitahe yo kukwambika umuntu ku mutahe akaca agenda agatwarana uje ukavuga ati shifise urubanza urunuru shaka kwambara ukuntu ati ndashaka kwambara ibintu bijanye n'ugo rubanza turagerageza kwambika ibijanye n'uwo munsi w'ugo rubanza hama ukaca ugenda mugabo urumva uba warisha amafaranga yo kuzigura nuba warisha amafaranga yo kwambikwa nk'uwambitswe nk'uwakoze nababwiye turi muri Jaja Fashion ni muri Gallery Lights ni kuvuga ni kuri Bagdas canke kuri Burundi Palace cyabona ahantu hari igiti kinini cyane ucuza kuri station Mogas uba uhashitse cyawinjira indani muri A12 Jaja shaka ntazi address idakwiye address utanga neza niyo nyene utanzira kwiye abava Kamenge Kinama he burukira kuri Bagdas abava muri ville baca binjirana Avenue de l'Amitié
bagaca baja kuri iki kiraro cyo kuri Saint-Michel bagaca bamanuka iki kiraro kiri kuri Avenue de la Mission hapana Avenue de la Mission niyo ruguru de la mission Eh. ukaca uja ngaha kuri Nuzeye umanukana musi iki kiraro ino hepfo kuri station Mogas tuhabona hepfo ya Brevard umva rengana Brevard face à face tushitse wacu uzanye umuzigo mushasha dusanzwe kubomora umuzigo mushasha ibintu bishasha nkuko mu cameraman bereka ibintu aje kubomora ngaha umuzigo ni wose nkuko mubibona akajambo bwira abakunzi babone video uyu munsi kugira ntazavaza asanga ibyo byaheze akajambo no babarira ejo tuzokugurura saa 2 tugale du 7h30 canke turenze amasaha kubera ko dufise umuzigo mushasha vendredi samedi dimanche kweri twebwe n'akaruhuko ntidukora ntitudandaza pe tuba twugaye guhera aho lendi kubandanya muze murabe ibintu bimeze neza kugura kandi tubabwire ko nibeyi ni musanzwe turi kwibeyi ntonto kugira ngo turabe ko turonka abakiriya murazi ko abantu batatu ko turakora ni benshi ariko turashaka mwese tubahe address ahanyene muri Galerie Light kugira ngo muze murata nuduka gira ico ushimwe ndakwizeje ejo canke hirya yejo ndahandi hantu uzoja utaje muri Jaja Fashion Jaja ubwoko bw'impuzu mwambika abantu canke ibirato twereke gato bireti dufise nibi ndabona amakanzu ndabona imishatsi ndabona ibirato amameshi umuntu ashaka gusukisha uragurira ngaho gasukisha ibirato hano birahari abantu bambara bya birato bihagaze hano birahari byose muriko murabibona sawa amapiledi muriko murazibona ngahanye n'ibirato by'amapine nama originale sama pine niyo bita ni originale zikoze mu bwoko zikozwe neza hama turafise turato two hasi hariho abantu kwambara hotalo bibagora telefone manzu je ngaho gato bitekana hariho abantu kwambara hotalo bibagora turafise ibirato ushobora kwambarana ikanzu iri isanzayo ushobora kwambara bimeze neza kanzu Nuzirimo bebe wacu twamucafurije. Uturato to hasi turahari muriko murabibona harimo ibirato by'abahungu bakuze. So ntubone ivyo birato bigirayo twereke neza. Ubonye bino birato urashobora kuvuga ati dufise ibirato bikeye yego nije turashari bato umutaye nturakura nturaba munini twabwiye ko ni nakazi tugitangwe nagasi turiko turakora ubwa mbere twakora online umusanze nta mitaye minini ya dufise ku buryo tuvuga ati ukuje ko ariko kose turagenda umva niyo mpamvu dushira ko nimero tugapostinga ku mapage urashobora kuza uwo munsi ukatubwira ati nza gushaka ibi nibi tukaca tukurondera nko mu gihe iyi nimero ibitagize ne dufise ikwiye twa dufise abagenzi nyene baba bafise imitayi kuyikomeye ariko twebwe tukashobora gutora nko ku mabeyo kurangura mu gihe umuzigo wacu butarashika twebwe ntituraronka wa mutayi wo kuvuga ati dutuma umuzigo ukwiye turacari hahandi hasi mudufashe ukuboko kandi turi kumwe twese birashoboka ibirato by'ama original ibirato bimeze neza ama compre tuba dufise ama compre amwe iyi compre imaze imisi iri kwira bica bigacika umuntu atarambara ino compre ino compre y'abahungu ni y'abakobwa ni y'abahungu umuhungu abahungu benshi dusanga bambaye zino compre yagiye muri original nta pirate yayo twigeze yigeziza twigumye muri original ikomeye ifise n'umubiri mwiza cyane kabutura yayo ni hariya hari izindi basi turiho turagira nitura zunguruka amashati y'abapapa arahari Dodo n'impuzu z'abapapa harimo amapantalo y'amabalo amashati y'amabalo ziba zirimo ariko uje turakwizeje by'ukuri ntuvaho utagize rosi cugura ntibishoboka turafise udukanzu turi sexy ku bakobwa bamwe baba bakunda kwambara uduhuzu tumeze neza uduhuzu sinzi nyene kono bivuga ariko tuba tuzifise karibu tubambike usa neza ubegwe by'ukuri wambariye muri Jaja Fashion utegezwa kuba usa neza ubegwe utudushapo turi bien umuntu ashobora kwikingira izuba murabona ukunge naberewe merci sim gusa imvura yaguye izuba ryahise oya ntacyo akanya ni hari ibintu twambara nabwiye mu kwambara urashaka kwambarira style hariho kwambarira style kwambarira umunsi no kwambarira ibihe kwambarira n'urubanza kanaka
urashobora kuvuga ati uyu munsi shaka kwambarira style sinitayeho kuzuba rihari sinitayeho ibiki n'ibiki uvuga ati shaka iyi style jenze kuyisohora ukunyene meze umva ntuba witayeho kuzuba canke ku mvura uwo munsi uca wambara uko wiyumviye ko kugira ngo uronke agafoto gasa neza uwo munsi ariko uvuze ati nambarira umunsi uraraba crema ibihari hasa gute uvuga ati shobora kwambara ukuntu kugira ngo byitwa ko nambariye umunsi okay ndashobora kwambara ishapo kuyambura turafite dusakoshi muriko muratubona amaperike ikinaryoshe izi perike ntuzisangaho n'ukubwo uzibona uko kwa tuba dufise kurya tuba turashobora gukora izindi nimwe muzikorera niko tuzikorera ntibivuze ko genda zikora navyo ndamenya neza ariko ndiko ndavyiga ariko turafise ububizi n'amakanzu iyo ni kanzu ni kanzu iyi kanzu umuntu ashobora kuyambara no kuri etat civile iyi kanzu ushobora kuyambara muri uvuga ati rubanza ufise ntiwogura urumva ni ikanzu antuka ni mara rubanza urashobora kuyigura mu ukayibikira urubanza ikanzu si yo gusohoka sio kanzu ni mara rubanza ikanzu naho bari etat civile no kuri mariage ushobora kuyambariye ugiye guhindura ikanzu ni nziza ushobora kuyambarana n'ikirato hano kimeze neza ugasanga wajanishije n'agashakoshi kameze neza ibintu ugasanga biratagase bisa neza twibakingira tubabarira ko ibe yacu n'amafaranga n'ukurego ntituzimba cyane ntituzimba kuko murabyumva muca mumva n'impamvu tebwe tutazimba nk'iyi mpuzu turabe neza nk'iyi mpuzu yine urabona nayiberetse ubwa mbere nayitekurira aka n'agahuzu k'akanyamahoro nko ku bakobwa hariho abakobwa basirufata abantu byorohera kwambara impuzu kunye nta mategeko dutanga ariko umuntu yambara ariko turashobora kuvuga ati impuzu vraiment uyambaye aha utegerezwa kububerewe aka gahuzu nko karatanga amahoro gusize nizo muhira no bivana nawe izi shati nama kwanza narazidandaje gose nizabana iyi ni yabana hariho niz'abakuze umumama avuga ati jewe umuntu w'umumama nkuze sishobora kwambara nk'iyo kora dijanye yeke yambara ariko yaje koranda muri sishobora kuyambara bose bararonka bose uraronka uravuga ati je ndi munini abastray queen abakizwa abapantikoti byose barambara bose turabaha nta numwe abura ico yambara ngaha ni mujore ndaja muri saro sinabweze kubabwira ingorane iyi ni impuzu nziza ifite n'agasujipe munsi ntibigusaba kwambara iyindi mpuzu munsi kandi urabona ko ifite umubiri wa original abantu muri hanze urashobora kuba wowe utaraza mu Burundi hanze y'igihugu urashobora kuba utaraza mu Burundi 68 88 64 34 iyi ni kompe hariho impuzu nk'izi ziherutse kuba zihari mugabo ngiyi yindi yaje nziza imeze neza yo urabona ko ari hose ariko iyo yindi yari ifise ibara rimwe ry'umupira ahandi ukuntu iyo n'indi complet kwa dufise original ubu tubazana iyi nayo ikintu ijere ribisumbya niko yo yigifise chapeau yayo bandu b'Imana bisaba kwitonda ifite agashapo kameze neza umuntu naza nkaguha iyi mpuzu uzombaze chapeau yayo ni waza kugura iyi mpuzu uzombaze na chapeau irafise chapeau yayo ibisa neza kandi bimeze bon bisanzwe dufise n'utundi bimeze nkuko ni kuvuga chapeau yayo imeze nk'iyo ya oya pana izi n'izindi chapeau ndiko ndabereka afite ngaha hantu dufise utuntu duto tutanga amahoro ubunye kubera ko turiko twabona abantu dufise ibibazo byinshi cyane tudandaza ibintu biza biratanga amahoro nk'aka kantu karatanga amahoro urabibona nka jewe nabuze amafaranga yo kuja muri saro kandi urabona afise aka ntacyo wukema nambaye akantu deja kari bien gasa neza nka nuko ntatoya akanwara nkaca nambara neza ukaca usanga ibintu bisa neza dufise kola iyi mpuzu bantu b'Imana ndafise abantu bari hehe muri Arabi muri Saudi barigeze kumbaziye impuzu kera marigeze kuyimbaza murayibona
wazizanye ari niwe kari imwe oya simwe zirimo izindi nk'iyo nyene zirimo izindi nazizanye zirimo izitari nke kubera ko bari barazikunze naye nabibonye barazimbagije cyane abantu batari bake shatse kuyibereka nutangura kuyibona ucuza kuyitora ugitangiye kuyibona bamwe twaravuganye ibeye abandi tuzoyivuganira hano nibashika nazizanye kubera mwebwe ntacyo tutokora vraiment mwagikunze bishobotse ko tukibazanira ntacyo tutokora iyi mpuzu urayibona vraiment nanje nace numva ndayikunze ni kubera gusa ntaragera byumva nawe kubera ko sino kwishorera nimba nishorera n'umusi shop nishorera nikopesha nikanzu ya mana imwe ni nziza cyane zimeze neza ni nk'ibyo sino biheza kubera ko mvuze ndabibabwire ukunyene nkaza ndatora imwe ndabasigurira yishobora kugenda uko usanga tudahejeje ariko by'ukuri karibu muze kudushorera abantu bari hanze muri Australia muri za Amerika Canada hehe urumva ukuntu nk'ubu turi bari muri vacances bariko baraza urashobora gutuma umuntu wiwanyu ukamubwira ati jya muri Jaja Fashion akumpera ibintu mugabo mu gihe uragira commande ukanyandikira Jaja ndashaka ibi nibi nkaca ndabikwereka raba cagura ugashima umuzigo wawe ndagufungira hama umuntu wanyu aje nkaca ndamushikiriza umuzigo uko kuyakawura bakawusuzuma hari benshi bahora bandungikira amahera je muzu nayikunze yimbikire nkakubikira hama hageze aho nk'umuntu ayitora ukaca uyimuha cyangwa ugwijije tukaja kubikurungikira byose birashoboka nababwiye tufite amakoti meza ibintu byinshi byiza uva dufite ndabona andi makoti hariya ko tuja mu kiringo c'imvura c'imbeho turiko turaza ku muntu ashaka kuza akabeho kakamumerera nabi turiko turaza nk'iyi koti ni ku muntu w'umwana niko murabona ko ibintu biza kuba biba bimeze neza iyi ni kanzu ku mumama ngesogeze no kugira ngo muyibone iyi kanzu ku muntu afise inda afise n'imbanyi cyangwa ashaka kuja kuri ni kanzu afise n'imbanyi afise imbanyi numva nk'iyi kanzu yashobora gutanga amahoro ziriho abantu b'Imana sinoshobora kubidondagura byose ngo ndabihere bahereza amakoti ngeshake ndaberekiwe ko ndabona n'ibindi amakoti turiko turabereka hano ikoti nziza hariho kwambara no ciyo ngenda ndayitwaye no kwambarira amahera hariho kwambara no kwambarira iyi koti uyambaye umuntu akubonye byonyine gusa kikubonye aravuga ati ujya mu muntu arambariye amahera imbere yuko abona kubereye watangura kubona ko wambariye amafaranga wambaye iyi koti ni nyinshi bantu b'Imana nitwo nabiheza compre ziba zihari utuntu nyene twa hato na hato twudutanga amahoro sino tubereka twose umva muzoze byose muzozibonera hano karibu birangaro izijya ni pinjama ndibaza amapinjama arahari idisi si pinjama ari urabona besho nzobahereza he kandi ndabona n'ubwoko bwinshi amakurera atandukanye byinshi sinobahereza gusa izi zitandukanye na twa tundi tumwe twa surprise uvuye muri douche no kuvuga uvuye uca wambara kakandi ariko naco bivana n'ahantu kandi nk'iyo ashaka kwitwara nasha mu rutovu rutana karyama neza bige byo vugurondira ibintu nyene byo kwambara kubera hakanye urashobora kuyambara abantu baduga ruguru hakanye nino ushatse kwicara ahantu kubitamwo mumenga buraya mugoroba hejeje koga gaca wiyicarira ukaburanwa agakafe nyene wice ku gatebe keza kameza keza uri kurana hari ubuzima kubaho neza simaka amafaranga menshi ni kwiyorosha gusa mu mutwe ukamenya ati nkori iki bigende gute aho usanga life imeze neza turashize hano ni atari okay ndabona ubwoko bwose burahari ibirato amapantalo imipira amashati gusa ari impuzu ntabonye ngaha
ushatse kuvuga amakareso amakareso amasutiye turacyaza nibibonye siyo ibi buri kurabona basi sibyo twashaka ko bibuka hariho n'ibindi byinshi dushaka dufite muri kaduza kacu muri project cyangwa mwe mu kwambika umuntu kwanyu izo ntizikenewe izo munsi twebwe vraiment kwambika umuntu azigarukana ntibibaho ni ngaha nyene kwambika umuntu azitwazigarukana n'ivyo baho muzu zo munsi ndavuga kugurisha nyene kugurisha navyo bizoza ubu turacaye ko tubagenda pore kimna byose muzoza tuzoza turabibamenyesha ukundi bimeze turapostinga cyane kenshi gashoboka page uyu munsi ndaza gushiraho link ya Jojo Fashion kuri page yanje ya Facebook kugira ngo bikunda winjire muri uje direct muri WhatsApp yanje tuza kudusanga mu byishinda postinga kandi nyene mbonye karibo kubeki WhatsApp groupe za WhatsApp za abantu badashaka kuvuga baganire ni je na diblote nibikunda ko muvuga igituma na iblote muri WhatsApp ya business umva bahari habazana izindi nkuru uwabagije impunzi bigatuma ntashobora kumwishura ibyo navyo bica bituma abakiriye banje mengo ndiko ndabafata nabi kandi bitari bikenewe hari grumva n'ikindi nzo hava nkora nimero mba ndiko ndatanga ni ya business nimero yanje ni ya business si nimero yo kuyagira ko ibintu nyene birenze byinshi tugusa rumva hari igihe nzogira ukumva kuburyo unyandikiye tukavugana manza kuraba wanyandikiye ibiki bijaye niki ndakushe merci ukabona simba ndanije guma ndakwandikiye butawura ko hari undi yanyandikiye ashaka umuzigo yabonye umuzigo vraiment hari unyandikira ashaka kundamutsa sebo vraiment merci ndabashimiye ko no kumva abantu bakuramukije n'ibintu by'agaciro ndabashimiye ariko hari undi abayandamukije uwo munsi ashaka impuzu azokwambara nka dimanche ubu turi mercredi ugasanga yanyandikiye n'umunsi ashaka impuzu adoza kwitora vendredi cyangwa samedi ashaka azokwambara dimanche muri cyo gihe ngumye nishura barya abantu baba bariko baranyandikira ibindi usanga wa undi nawe bariko barakuresha yashavuye yataye gusa ikibazo nawe bavuga nabi bavuga abareshanya oya ikoti ni nziza ego Kanyana ni byiza muri Jojo Fashion turana birakwiye ibintu bizotuma uheba filme kandi ari ivyo abantu benshi bagukurikirana ko bari bagukunze kubera filme ko turabona nakazi keshi mu minsi imbere kazo bari keshi cyane nikazashaka kuzotuma uheba filme noneho gasigara uri mu triste canke byandaza ibintu byo kwambara ivyambagwa filme gacushira ku ruhande impuzu ntizibora kandi ikintu kiryoshe nuko ndafise umuvyeyi wanje mu kazi Armand Style ndafise umuvyeyi wanje mu kazi twa Armand Style tuba turiko turakorana hano mu gihe mba ntahari nawe abahari ntashaka kuza nk'umukiriya atabonye Kanyana bigatuma agenda adatoye impuzu hariho n'uwajejo acarasubira ngo ntasanzeho shanda babara cegenda atanshoreye mu gato twavuganye ko aza kuza uyu munsi nawe yacambwira ko yafatiriye ngo azozejo ariko vraiment merci yacambwira jeje ko twavuganye ko nza kuraba gushorera reka ndaguha amafaranga y'ivyo nari kugura hama uyagumana ati ejo canke vendredi nzoza kugira ngo tugure umva nawe yarahiye avuga ati jewe atari jaja ntibikunda ariko so ivyo nivyo tera ikibazo je na Armand turi inshuti turabagenze uje ukagura ahari ubundi umusi uzohasanga aho ni muri cyagera nje ndiko ndakora filme uyu munsi ndashobora kuba ndi muri ibinye tugafata nk'imisi 2 ndi muri tournage mugabo mvayo ngaruka ngaha nyene ntegezo kubahiriza ibinye kora ko filme nayo gituma ndayubahiriza niko mba ndiko ndakorana n'abandi aha sivye jenyene rimwe ndiho ni jewe jenyene ariko sivyo muri filme mba mpombeje abandi bantu barenga nka 20 twari gukorana uwo munsi rero gusiba muri filme kubera kudandaza sindavyibaza nzoba nkoreye ku nyungu zanje jenyene ariko muri filme ni benshi barara bari uwo munsi kubera twakoze ni benshi barara barose impanuro kubera ko ariko mu muzu ziza kwambara bake kandi uwo munsi usibye nibaza ko ataco byo babitwaye
ubukurikira muri Jaja Fashion ndabishira ku uyu munsi ndatonda amasaha ya naya nza kuhava amasaha ya naya iyo bishitse sintonde ndavuga uyu munsi mumbabariye sinza kuba ndahari ariko muraza gusangaho umuntu ibyo byose ndabimenyesha kugira ngo nimba ari umuntu yavuga ati shaka gusangaho Jaja ahansange canke uwo munsi ntirigwa rigora araza dusheza nkunda umunsi ariko sinomubuza ko yoza ategerezwa kuza kugira ngo twebwe tubandanye turiko turakora hari ico filime yagufashije iriko iragufasha muri izina ufise canke kumenyekana ufise muri filime ko biragufasha muri rudandazwa rwawe cyane gose mbandanye ndabashimira abakunzi ba filime ndundi by'ukuri muragerageza kudushigikira si muri filime gusa no mu buzi urumva nini murashika abakiriye banje benshi nabakunzi banje muri filime nibo bakiriye banje benshi fise kuko wewe urumva naho bari hehe n'abantu bari muri Arabie Saoudite vraiment mu Cibitoke cya Rugombo hehe mva ntara nyinshi aravuga ati jewe ndashaka ndagushorera akanyandika jeje shaka kugushorera sawa kandi ikindi bamwe benshi muri bo ndabakundira bamwe ndabakundira nuko bagira direct aje kugura arambwira impuzu zinizi nkamwereka kaca zikunda zimbikire tora amahera avance yazo umunsi uyu n'uyu nzorungika umuntu aze kuzitora pardon uwo munsi sinzoba ndahari uzozitora uyu munsi n'uyu sawa bakasha baza kuzitora abandi baba ariko bakambwira ati wa postinze impuzu zimbikire naho mbandi mu kandi kazi turavugana ndose umwanya wo kubishura ndabishura no mbani muri tournage ashobora kuvuga ati abakonda sakanya kandi ndabishura izo mpuzu zirahari ojeje zimbikire nkaca ntora telefone nka telefone utati ko mwe nga impuzu yene ntuyisohore bamaze kuyigura amahera bayampaye umva mu gihe abayaguze mba ntahari okay canke uyu n'uyu araje gutora impuzu zinizi cuzimuha tuguma dukorana kuri telefone yeah Tuyisenge Jacqueline ndagushimire cyane nizere yuko ejo naho uzo create indi business canke ibindi ukora canke ibinyene hari ibindi bishasha wazanye nizere ko muri Buja Today TV tuzoganira twereka abakunzi bawe canke abakunzi ba Buja Today TV cyasanzwe badukurikirana tubereke ibikorwa muri ko mukora canke aho mugeze nizere ko akanya kazoboneka tubitsa ko kwanza murakoze kwanza ntangura nshime murakoze no kukigoro kanyu vraiment ndabashimiye by'umwihariko ndabashimiye cyane ukuntu mwama mudukurikirana basi mwama mwifuza ko twotera intambwe mu bikorwa byacu dukoze mukifuza ko nabakunzi bacu bo bimenye si byabose kuko ari ndavuga ati hamwe no mufasha Jaja gushira ikintu ciwa habona yo hava nterana imbere ariko by'ukuri mu mose abafise inzira yiwe abafise inzira Imana yamuciriye amavuga ati wowe uzoca kugira ngo uronke utwawe nawe uzoca uronke utwawe umose abahafise ariko mwebwe nimitango Jaja ngo bagize muragerageza kudufasha tugira ngo dutere imbere turacari hasi cyane twatanguranye kera ndavyidabazi kuva n'abandi bataramenya ntimwatinye kuma ikiganiro ngo nuko atazina mfise mwarankoresheje ndakora nuko ntarakora filme basi meze neza mwatanguye gukorana na bamwe bwe ntarakina na Kanyana ikorera nyene tu nkiciga kwanza gukora turadugana murafasha kugeza bahongeze vraiment ndabashimiye mwe by'umwihariko murakoze cyane aha turacari hasi kuri project dufise kuri project yacu bivanye n'ukuntu ingana nta n'igice cirobo turaronka nta n'igice cyacu cirobo turakora turacari hasi cyane ya tiko turaduga ndiza ko nundi umunsi nimwadukundira tukaba kumwe namwe tukamukabandanya mudufasha kugira ngo ibintu byacu bigende neza muzoba muri ko murabona no musibiraha ejo biraha hige ejo biraha Merci beaucoup ndagushimire cyane wakoze kuganira natwe muri Buja TV Imana iguhe umugisha namwe bamugisha n'abakunzi bacu badukurikiranye magize neza gufata umwanya mukica kugira ngo mudukurikirane ibikorwa byacu thank you muje kuri Jaja Kanyana Fashion du following kuri Jaja Kanyana du following kuri IG TikTok Jaja Kanyana du following ko nangene tubacisha impuzu ama video y'impuzu kanaka kuri IG J Queen du following thank you ndiza ko bizogenda neza by'ukuri basi mugira umutima basi wo guteza imbere ubundi umwana ndabasavye uwo mutima nimba utawufise wigirishe basi na gatoya yigirishe Merci beaucoup thank you